Kupanga mariage gute kwanza? Jewe. Imana ikirayitegura nanje ndi masengesho tunasenga. Uko mu mahombi. Tunadayisengera. Bazova hariya bazoza campus. Hama baze bantore. Ravyo. Mariage ya Gogo bantu b'Imana tuzoruha. Kandi nukuri kumara umuhungu wese noneho birazwi. Jewe. Bazonkura muhira. Ego. None bazorinda bagukura hariya none bisi bize gute? Tuzocanye n'amaguru hanye na ha. Bari bazozi ku ushika muhira. Ibizoca bibereye bantora amadusubire campus. Gogo yatubwiye ushaka gushika wabo etage bafise mu gwege. Nikwambwiye Gogo oya Gogo izindi zirahari mugabo wambwiye etage mufise mu gweze ni imwe oya sijya mbona hariya biruze hariya hose igeni Tanganyika mbona igarukira hajya ko kumvise ngo Tanganyika ngo isukungene igenda n'abantu benshi bafise ubumuga nk'ubwo bw'iwawe banavuga yuko baba bafise inkoni bagendana kuri cyo utagendana je ndayifise inkoni tari mwibara baramwubahiriza nabonye ko nubwo igendana ntikibuza ko bagucako ntikibuza ko bakugonga ari nakujene bitewe na kugira ngo gufasha je iranje nakubera kandi guma wunamye kuri umukobwa iragutera ukaba malforme nyuma usanga ufise Gogo novuga yuko bimwe mu bintu bashoboye kuvuga mu kiganiro twe duruka gukorana na wewe waravuze amajambo akomeye cyane abantu benshi bafise ubumuga nk'ubwo bw'iwawe hari ubuzi badakora benshi tuba tubizi bitewe n'ukungene muba mumeze abantu benshi baratangaye kumva Gogo wasanga hari imirimo akora muhira imirimo yo gukoropa guteka kuvoma impamvu nkora ibikorwa muhira c'est parce que urabona nk'ubu twe turavukana turi on était 7 mais ubu turi 6 imwe ntagihari rero kandi muri abo 7 urabona unkurikira ntari aha muhira hama undi agira gatatu ntirirwa ngaha muhira abasaza nje babiri bariga mbasigana n'urya mbebe mwabonye muhira ni usigarana umwana yego nene Gogo biroroha bon biroroha ko nabimenye mugabo abana bo bagomba kwirira nk'abavukiye mu gikoma cipo baba barabavukiye mu buyi bw'ivoka nyene imwe bita bleu blanc nyene Nkundira ndakuramutse nongera ndakwifuriza amahoro n'ibihe byiza mushinga naye mufasoni gwaruka this step made uno munsi ni kagasore kishima uno munsi ni kagasore kahizagiwe n'Imana ndazi yuko benshi muri mwebwe muriko muriyumvira eske kagasore kishima uno munsi kaduteguriye ibiki uno munsi novuga yuko look muri mutumenyereyemo bitandukanye ni uno munsi benshi ndazi ko mutangaye muri mwebwe cameraman kiri kimwe ndagusaba nze kwanza uberekane aho turi berekana aho turi hari abantu bavuga ngo turi birimane aho uno munsi novuga yuko ni wa munsi abantu benshi mwari mwaradusabye ati kagasore gishima Gogo benshi muramuzi numwe mu bantu navuga yuko asanzwe afise ubumuga uno munsi twamugende kubera ivyo yigeze kuvuga kuri Step Made uno munsi tuje kubitohoza turabe ko ari ivyo uno munsi benshi nivuga yuko muriko muriyumvira kagasore gishima turi he ufata bus ya campus Kiriri ikagushikana aho navuga yuko zigarukira umaze gushika navuga yuko usa nk'ubo ushitse mugabo ntugurashika neza iyo tugiye uno munsi navuga yuko nashaka dusangira urugendo ramwe bwo kugira ngo muze kuraba ubuzima bwa Gogo uno munsi twamugende tumugiye iwabo muhira iwabo yaratubwiye yuko agenda imisozi benshi ndazi ko mutavyemeye yaratubwiye ko avoma benshi ndazi ko mutavyemeye yaratubwiye yuko anateka uno munsi rero twavuze ati tugenda duhumuje kintu ndabwira cameraman wihangane ugwane komba ya mwisho kwa kundi Yesu yagwaye tuganira ku musaraba iki rero ndabwira gumana nanje kugira ngo muzokora murongo ibyiza mukora kuri Step Media kuri yo maze kugira subscribe merci sana nawe utarayigira making ashobora kumaze kugira subscribe iki niwe ndabwira back na mimi mtafurahi sana cameraman ariko imbere yuko nshika muri byo byose shaka kwanza ubanze uberekane cameraman utacoka ngo kwanza ubanze uberekane ano mazi novuga yuko barafise n'ibibanza by'iratiro ibi byose Gogo araza kudusigurira ivyari byo cameraman gumana nanje kugira ngo ibyiza bakora kuri Step Media bazokome babironga nkuko rero mubibona abo bakunzi ba Step Media nguyu rero Gogo ramutse abakunzi ba Step Media hello guys ndabaramukije cyane kabisa Gogo glory encore kuri Step Media baje kundamutsa namanukanye imisozi kandi turashika muhira murahabona
yes no abakunzi ba Step Media bantu benshi bari bamukumbuye Gogo muramubona ariko navuga yuko byinshi tuza kubiyaga mu rugendo tugira dufata tunaenda nyumbani kwa baba si hivyo sio kwa baba niko wanani kwetu kwenu kuko naona piko milima na mabonge na maja aka bahita muri myako muri myako so ikintu ngenda kubwira ni wowe gusa n'umwete wawe gumane natwe kugira ngo muzuka musangira ibyiza mukora kuri Step Media Gogo abakunzi ba Step Media nabakuyo bari ndabaza ni wawe kuri bya bindi wigeze kuvuga ahantu ugenda niba kibashobora kwashobora icyo cyambere ibisigaye bisora bibona dushitse muhira babanze barabe gusa urugendo muri amfata iyo ngiye gusenga iyo ngiye kuri Step Media canke iyo ngiye gutemberera abantu baraba urugendo muri amfata ingene ruba rumeze kabesi ga rugendo rungana gute ugira tushobora gushika wa kuva aha turi gushika no muhira nibazane c'est 10 à 15 minutes ndakubwira yuko ibintu byamaze gukomera ngo bafise n'amabisi ahora canga ariko byose turaza kubimenya ariko yarabeshi ndabisi zihaca komera mani go bararanje twagiye kuri mariage yawe ndabona itakwari manjonjo acha kunambia itakwari manjonjo kwe mariage ya Gogo bantu bimana tuzoruha kandi nukuri kubara umuhungu wese noneho birazwi jewe bazonkura muhira yego none bazorinda bagukura hariya none bisi bize gute tuzocanye n'amaguru hanyena ha kwaona mtu hapa kwa kibabaya ndo hivyo sasa kwaona mtu pana pa kibazuri pana pazuri nyumbani ni nyumbani Kiswahili naongea Kiswahili Yesu sasa kupanga mariage gute kwanza jewe yabani kila yitegura nanje ndi masengesho tunasenga uko mu maombi tunadayisengera bazova hari bazoza campus hama baje bantore ravyo hama mukuntora banda kuja kuvuga bantoye baheje kuvuga dovariye bazoza ku ushika muhira ibizoca bibeye bantora amadusubire campus na kizogenda ubuzima bwo gukurira ino siko kuri wewe hariho benshi bataza kubitahura Gogo kavukire wino mu majambo make Gogo yavyakiriye gute kwisanga ino mu mirimo nukuri nabishimye cyane kwa na Yesu yavukiye Nazareth ni hari Yerusalemu ndabona mwarazaye n'ama escalier ba kamwe kugira bagende neza Neze tya VIP Gogo impamvu nashimye ko dukora iki kiganiro bakunzi ba Step Media je naratangaye nabuze ati Gogo ahantu ba ni mu gisagara turabona n'imirima n'amantene sasa Gogo ntibirashika umunsi umwe mugasivye ndakwifurije ntibirashika ugahamandagara ahantu nka nta n'umusi warimwe mugabira amaze gushika mu kumva ngo hari abantu baguye oya nta bantu bagwa oya mwena hari indi miti imwe mukoresha twese tutazi hari watrabona uvuga yuko urashaka guterama urashaka no kwicara ngaha kwaona mtu hapa kwa gipabaya asindo unajua sasa Gogo impamvu nashimye ko ibintu bizakomera guca nimekwambia ni vlogi hello wako wapi mnaniona cameraman ikintu kimenda gusaba banza werekane yo tuvuye hariya urabona iyo tuvuye aho novuga yuko ntuburashike kuja gufata bisi ubuzima bumwe Gogo wabayemo benshi ndazi muraza gutangara ni umukobwa ari souple Auko souplesse. Non. Auko souple. Je suis Timbaland. Auko Timbaland. Niko ya force. Bitewe je ningene niyumva Niko souplesse. Gogo genda rushiyashirangije. Urarusha. Wowe iyo uvuye ngaho ugiye nko mu rubanda. Urushiko jo. Niangalie amoke. Kajesho kakuwagi ni. Niangalie I'm good. You're good. Tell some Kingereza. Yeah, go ahead. I'm okay. My name is Mr. Fungala Kwaki. No, I don't like your name for what? Gwaye mu mutwe. Twagiye bakunzi ba Step Media. Ngenda ubwira gumana nanje. Abo turi ko ndabona umenga bihangani banga gikwiyemera na gatanu. Nimwe mu babanyi ba Gogo muramuzi? Gogo mumuzi ko murameze gute? Nikata abantu muze muravuga neza adahari uramucisha mijisho ahaya ni watu ugweza hane nakunda cyane ugweza bamita y'amano niyo navukiye ugwezi wacu ndakunda cyane abakunzi ba Step Media cameraman uvuga yuko murabona college, this is college abantu bahazi nimwe mu university yatunze abanyeshuri benshi bagiye batandukanye uno musi bamwe n'aba babita gute abantu bakomeye cyane Gogo bivanye n'ahantu hose bahafise amateka yaho amateka Yohani wanyu bakubwira amateka ameze gute amateka
bon ibihe bigenda biha ibindi dukura turumva ko aha rero tugeze bivanye n'ibihe igihugu cagiye gicamwo naho hari igihe kugeze gushika mu bwa iyo myaka twari bwabeho za 93 twari bwabeho bavyeyi bacu ntibari bwarongogwe. Abakunzi ba Step Media kuri wowe wifuza kuzoza kuramutsa Gogo ni wabona hari ukabona akoresha uzobushitse novuga yuko Gogo yatubwiye ushaka gushika wabo etage bafise mu gwege Nikwambwiye Gogo oya Gogo izindi zirahari mugabo wambwiye etage mufise mu gweze ni imwe oya sijya mbona hari hari izindi nijya mbona hagiye impande iyi ni ko ni ushikira ko kugira uhamenye ni uriro ni ucubora ko hari arako inzu yiwacu kingiwe n'ibiti ariko mu Burundi ni heza zero Gogo ndagutera inkuru narangira ubwo mvuga ati nzoburaho nubaka kumbe bibanza biruzuye biruzuye hari ya hose igene itanganyika mbona igarukira hajya ko kumvise ngo Tanganyika ngo isukunge nigenda murabona stade ngiriya stade abakunzi ba Step Media bantu mutari bwaje kuri stade no musovuga yuko ndahabazanye ngahari kuri stade Ntwari ngiriya amabara y'u Burundi rouge bleu vert ajya amabara zica sigurago ego sigura gute rouge c'est l'amour de la patrie vert c'est-à-dire la réconciliation je pense et hama blanc isobanurwa la paix. Gogo msomi Gogo yarize agenda shobora kubisigura mu Kirundi unité travail urabeshe okay vert n'ubumwe ya etage ngiriya hariya cameraman ibereke etage bafise mu gwezi ngiriya ni imwe yonye niyo Gogo yambwiye Senzo yibashiziwe ngo ushaka kuza kubagobwa cyane ari etage ni baca bakuzana twagiye cameraman gumana nanje ugira ngo muzokwe muronka ibiza mama ni sawa umeze neza c'est comment abantu bino muri beza muri bibaju abantu bino cameraman shaka kunyerekana bajya abantu novuga yuko bajya neza bafungura neza numufuye abantu bino mugweze ni sawa no muswagendeye Gogo Gogo muramuzi ibintu mbwira ibintu bitatu kuri Gogo numurameze gute oya mwe oya ibintu bitatu bitari byiza kuri Gogo ni byahe nanakimwe arera rero uburazo caja mu ijuru direct ariko ndakunze ingere mu ngana muri bibaju abakunzi ba Step Media ndakugira mu baherekeje Gogo waje kuramutsa Gogo sije nyene nazinanye n'abashiki banje ba sister banje hariya mugabo bihanganye navyo nari gushobora je nyene na cameraman ariko ikintu ndakubwira kuri wowe utari wizeye yuko ibintu bishoboka novuga yuko abantu bese tugira amaduti tuvuga ati none Gogo imirimo yatubwiye abamwe eski birabaho ariko benshi ndazi ko muza gutangara ubuho nitwashika muhira turaza kumuganirizaho ubuzima ngene bumeze ariko Gogo abantu benshi bafise ubumuga nk'ubwo bw'iwawe baravuga yuko baba bafise inkoni bagendana kuri cyo utagendana je ndayifise inkoni vuga iminsi yose duhura nta nkoni bafise iri muhira kubera nka irya nkoni je mba numva mu Burundi bikunda ko umuntu ari mwibara baramwubahiriza nabonye ko nubwo igendana ntikibuza ko bagucako ntikibuza ko bakugonga ari nakujene bitewe nakujene nanje ikintu ndayikunda ari ego niyo gufasha je iranje nakubera kandi guma wunamye kuri umukobwa iragutera ukaba malforme inyuma usanga ufise ibintu ngaha twe nkaje ataki kugeuza forme nkaje ndi mwiza nkuko cenge ndanunamye hari France di ariko Gogo novuga umunsi umwe nduza gutemberera ahantu harangiye ingene hasa neza aho nyine uhagaze ngaha abantu cubona ibyiza by'i Burundi ndabira n'ukuri bakunzi ba Step Media Gogo mabuje banzuze hano ngawe ko dusubiye inyuma wabonye etage bafise yerekana ingiriya hariya tashitse aho turimira aho murimira ibirage by'iwacu imbe hazi imbe turashitse acha tubwira ngo hari biharage kwera ndumva menga hari hinzu amaja haruguru cameraman hefo aho se ari biharage cameraman Gogo ikintu catumye umenya yuko washitse hano hari biharage ndabiki kubera bivanye inzira ndayizi mu mutwe yose inzu yo ngaho urayizi iri haruguru y'inzira ini imana idasanzwe bakunzi ba Step Media twashitse ahantu aratubwira yuko ngo hari inzu atatubwiye ko hari nibiharage uravyigisha urumva plus uhagenda umwanya munini plus ugira ndo pole ju cameraman two turamuruhisha plus
plus ugenda ahantu umwanya munini plus uhamenya nkuko rero afite n'ubumuga uyuri mu nzu plus uhaba cyane plus inzu yimenya ati iki ni cyumba iyi ni toilette ukamenya iyi ni iraki iyi ni irani ni Israel kabisa. Gogo novuga yuko dusa nk'abashitse iwabo aho yavukiye. Yes, of course. Aho yavukiye, aho yakiriye ubwenge, naho nataye uruzogi, naho nakuriye, Burundi narutoye. Mva nganja kwiga kuri Stella Matutina wibaze. Just imagine Gogo numwe mu bantu uvuga yuko akibasha yewe nubundi abasha. Oya ukibasha basi kwijana wenyine. Ubu rene wanzanye wanteruye. Oya iyo ntago fatane mimi mkombozi wa Afrika. Mkomboza naimba nyine. Ariko Gogo unanichokesha. Ubu rero tugira rero cyo tujya guhonyora he. Tunapanda? Hapana, nimetaka nipite hapa juu nisianguke. Bakunzi ba step mwengo sasa tuwaongeleshe kwanza. Okay, nimesimama. Cameraman, wangaye tusianguke. Nkuko rero mubibona dusa nk'abashitse muhira kwa Gogo aho yataye uruzogi. Anovuga yuko no musi nashatse kubereka urugendo. Wabanye natwe novuga yuko wihangane nawe ndazi warushe kuko novuga yuko si wowe wenyine warushe. Just tumepanda milima na mabonde. So ikintu mwenda ubwira making a shock mazogira subscribe. Ariko novuga yuko uno munsi twagendeye Gogo kugira ko dushobore gutohoza muri bimwe yashoboye kuvuga mu kiganiro. Turabe ko ari ukuri. Ndazi yuko benshi mwagize amadute nka jewe. Ndazi yuko benshi mwatangaye mwavuze ati Gogo byo nabishoboka. Ariko hari ikintu kimwe asigaje kutwereka. Ikintu cyo kuvoma. Kugira ngo aravoma. Nachoka nitakonesha kikenye naenda gachota. Utatonesha nkamata mabiri. Suzambia. Uno munsi abakunzi bati nta kintu kimwe kiducika. Nabakuyo muri ndabazana ngaha kugira ngo nuvuga yuko dusangira ivyiza muzokwa mukura kuri step made. Kagasore kishima, kagasore kahezagiwe n'Imana, kagasore gakora ivy'Imana ikunda. Muntu w'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Bakunzi ba step made yari kagasore kishima, kagasore kahezagiwe n'Imana. Nkuko rero mubibona niko kanya ko kuyaga neza na Gogo. Abantu benshi mwashoboye kubana natwe muri no rugendo twagize tuji iwabo kumuramutsa ahavuka ahakomoka aho yataye uruzogi. Bimwe mu bintu vuga yuko benshi byari byaradutangagije ariko no munsi twamwegereye kugira ngo ashobore kuduha umuco kuri ivyo bintu. Gogo bikwaye sasa mama? Bien. Uko bien? I'm okay but I'm tired. But I feel in bad mood. Yeah, mood. Yo bashameze neza ni hamwe nyene. Ariko ngira bitewe naho kazuba ndagushize. Yeah. Je suis africaine. Ya jikaze ndo ivo nigo ruko abanyafrika twa dufise. Gogo aravuga yuko abakunzi ba Step Media nigiye kinini bamaze bisota kubona. Hariyo baramukije turi mu rugendo. Uno musi umurumwe mwanya rero ndifuza ko baramutsa utuje uri à l'aise uri santé. Okay, nawe urahatuza. Okay, je urumva. Meze neza ndabaramukije abakunzi ba Step Media. Ni Gogo Glory encore. Aha ni wacu kabisa. Huku ndo kwetu. Ahantu uri ahantu nagushize inyuma hari imisozi. Ugenda ukegamira ni baramikase indani hari. It's okay nacomba ndi wacu. Nyavuni. Ariko Gogo novuga yuko bimwe mu bintu bashoboye kuvuga mu kiganiro twe duruka gukorana na wewe. Waravuze amajambo akomeye cyane. Abantu benshi bafite ubumuga nk'ubwo bwiwawe. Hari ubuzi badakora. Benshi tuba tubizi bitewe n'ukungene muba mumeze. Abantu benshi baratangaye kumva Gogo basanga hari imirimo akora muhira, imirimo yo gukoropa, guteka, kuvoma. Nubwo benshi tutaronsa akanya ko kubibereka ndaze gucisha mu dusanamu ndabereka bimwe mu bikorwa uhora ukora. Muntu w'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Abantu benshi twarabyumva nabyo twari bwabone ariko Gogo navuga yuko ni miracle. Ni miracle kabisa. Nakwambia umucheri wa Gogo ebana ni full vibe full energy. Tuanza mchele, tumepika. Waonesha. Angalia mchele. Unaona moshi. Bisimwangike. Amezi mwangike. Sasa Gogo nigikoni waramaze ugifata oya ntashobora kwicara. Yasabye intebe. None iyo uri kurakata ibitunguru nkuko. Ntabwo buhora ugira ati yava kinkata. None ubyumva gute ukavuga ati ahantu ndabona harimo igishishwa kitameze neza. Ndabyumvise nakapatishije mama. Muntu w'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Abantu benshi twarabyumva nabyo twari bwabone ariko Gogo ebana bimwe mu bintu uvuga yuko biriko biratangaza cyane abantu bako badukurikirana. Ari kintu nako bajeje bitewe nuko ngene kurakora ako kazi. Abakozi barabona ko teze kwigira ubahikiraka.
Gogo. None akenshi siko iyo je novuga yuko mukuru wanje direct mukuru wanje yamenye guteka afise jambi afise imbere imyaka 6 myaka 7 niyo bamwigisha bimwe bimwe. Gogo nawe batangiye kumwigisha guteka afise imyaka 7. Nakuze naciye ubwenge nabiyigiye. Okay, ubumuga bumaze kugufata. Wamaze igihe kingana gute udateka ko ndazi wacu bikumbura niko kubwira umuvyi ati muvyerega nanje ndashobora kubikora. Ibi? Mba nkaho mucango ringa ndagira ukumviriza nkagwangiro. Iyo. Hamwe chanzanika. Umba waruza hiri. Yeko nje nayishitse. Kabisa. Arano ngatwe tubibona nka maji. Arano ngatwe tubibona nka dessin anime. Ariko impamvu ni yihe kubona Gogo akora ibikorwa nka bijya? Bon, impamvu nkora ibikorwa muhira. C'est parce que urabona nk'ubu twe turavukana turi on était 7 mais ubu turi 6 imwe ntagihari. Rero kandi muri abo 7 urabona unkurikira ntari aha muhira. Hama undi agira gatatu ntirirwa ngaha muhira abandi basazanje babiri bariga. Mbasigana n'irya mbibe mwabonye muhira. Ni usigarana umwana. Ego. Nene Gogo biroroha? Bon, biroroha ko nabimenyeye. Ego, pardon. Ni kuvuga namenyeye guteka, kubura, gukora byo ndabikora. Ego bashaka kutabibona byose mugabo bimwe bimwe arashaka kubibona uyu mwanya ingene ndabikora. Ego urumva ni ibintu bisanzwe kabisa. Ego ni ibintu bisanzwe cyane. Abakunzi ba Step Made bimwe mu bintu nashoboye kukubaza kuko ngerageje kora abantu twaciye ahantu twagiye turaca sa ahantu horoshije do ma part narusha. Mugari kibazo nakubaje utigeze unyishura neza. Iyo abantu benshi bashikiriye n'ubwo bumuga hari akantu bakunze kubaha sinzi ijya nkoni ingene bayita. Canne blanche. Bayita? Canne blanche. Canne blanche. Canne blanche. Kubera iki Gogo atayigenda? Bon, j'ai impamvu ijya nkoni ntakunda bon ni nziza kandi irafasha mais pour moi sinikunda kwera majorité y'abayikoresha ari usanga umenga bon reka ndike kuvuga iby'abandi bisanzwe jewe abandi barazikeneye kandi cyane afise ubwo ubasha bazibahe ariko naje bisanzwe ntinyorohera yego ntinyorohera. Mugabo hari ikintu abantu benshi bashobora kwibaza kuri Gogo. Umwe mu bigeme navuga yuko ari jambo wigeze kumbwira kandi ryangumyemo muri jewe ndavuga ati ijambo rirakomeye cyane. Ari jambo wigeze kumbwira sinzi ko bibuka mu kiganiro twakoze ati ubumuga ni mu mutwe. Ya. Cyane gose ni mu mutwe. Bisanzwe nyene ubumuga ni mu mutwe kubera ko none nk'ubu ifise ubumuga. Nk'ubu ndi muhira. Nkaca ngomba gufungura. Nca ndindira aza kuva muri kote buno na hehe kugira afungure. Urumva. Ifoke rero ko ni adapte niyo situation ndimwe uwo mwanya kugira ngo bishobokere swat ko umwana guteka kugira ivyo byose nkabyadaptamo. Ni kuvuga bisanzwe je sinaje nga kugira ngo ndababwiye nk'ivyo ntakora. Ivyo nababwiye byose ndabikora. Rero ujemba numva ndi umuntu nk'abandi nabo umuntu abona ashobora guteka nanjye ndashobora guteka nabo umuntu abona ashobora gukubura ariko Gogo mu bintu twayazi wavuze ko ushobora guteka jewe novuga yuko naragiriye ubuntu ndabona siko ibirashiko kazigize je mpora nzigiza igawuzigiza kubera ubiha amaso ati ndabiha amaso mbiha umutima n'ivyumvira conscience yanje yose aje warabagira injugu rimwe rimwe je ndabarisha injugu. Bon, en tout cas ubyo erega wewe wishimiye nyene ayo maso ufite ariko nanje ndabishiramo ko nkora ikintu kiri kisumba kugira ngo nibizigire ngo byazigiye ko yatabona ahubwo mba ngerageza kubiguma hafi kugira bimere neza kabisa. Bimwe mu bintu vuga yuko ibintu byinshi tuza kuyaga kuno munsi ibintu twagiye turayaga niyo mpamvu nakubwiye ati hari umunsi nzoza muhira uduha umuco bitewe n'uko umeze. Gogo hari abantu benshi ujya munsi navuga ko twabaye bucishe ko ku ncamake kuri histoire y'uwawe navuga yuko warabaye umunyeshuri mugabo wambwiye yuko uruzugi rw'iwawe rwatawe hapa ni kwenu. Abantu benshi baca biyumvira Gogo akiri umunyeshuri yaravino agiye ku ishuri
deja hari na bisi umba ahantu twagiye novuga yuko twagiye ni kilometero mbe hayi nta kilometero mu gakirimo bon je ne pense pas mais amametero mu gasimaki novuga yuko je narushe natangaye mugabo ukiri umunyeshuri ubuzima bwari bumeze gute hoho byarakorera kuja kwishuri bon la vérité bon ubuzima bwari bumeze neza naragenda kera matulege yose irahera ngenda nsanda higa ndiga kuri komputer aho sinagera n'amaguru nkagaruka n'amaguru yego watubwiye ni ikiganiro twakoze egaje urumva ivyo aba bana bubu sinzi twe kuri twakuze twe twakuze twumva ko turi abantu nyene tudakwiye kwifata nk'ukumenga sinzi turegere nivyo turiyo zarantu de la vie mugabo abana bo bagomba kwirira nk'abavukiye mu gikoma c'ivoka baba bavukiye mu buyi bw'ivoka nyene imwe bita bleu blanc nyene harakabazo nakubajije turiko turaduga gogo bavuga yuko ejo canke yegeje Imana ikaguhezagira Stafa mariage nitafanya kweli sasa nikakuuliza sasa abantu bazova hariya bambaye amakostime bari kunora muhira muhira naho ariko je bintu bifise vibe babiryoshe mwa muri benshi ni vlog agogo uno munsi novuga yuko abakunzi benshi bari bagukumbuye kuri Step Media byinshi nza kwifuza ko tuyaga ko nubwo ntashaka yuko tuza kugira ikiganiro kirekire bitewe naho nagushize nuko niko kazuba anaje ikiganiro ni kinyene hasikiye ko bagenda babona nyene kabisa agogo okay harageze ko witegura kuja muri ville kuri wewe ibintu nyamukuru ukunda gufatira ko imbere yuko ufata urugendo rwo kuja mu mirimo yiwawe ya misi yose wasanzwe umudandaza bon cewe nta kintu mfatira ko jewe nzunguza turato tw'utubalo dosiye 2000 nkaca namuhira urabizi ko okay wabuze yuko usanzwe umudandaza bitewe n'ubumuga ufise ikintu catumye cyakwinspire kumva ati jewe sinorera amaboko reka nkore cari gikigagoko bon je rumva ndi umuntu mbabanye imyaka ndimo vraiment imagine mu bindi bihugu turumva ko umwana amaze kwiza 18 waramusohora iwabo naje mu myaka afise 18 nararengeje ya ntana kimwe ndacasaba y'amabezo yose y'umukobwa mu myaka afise nkaba mva nyene urumva ugasanga nyene harimo akane ari ibintu ari ijambo wambwiye behind camera utigeze umbwira imbere ya kamera wavuze yuko bitewe nuko bimere uvuga ati jewe sishaka kuba bwa buzima ng'umasaba amahera abantu ifo ko imini jipambanye bimugiye oya je abantu ndacabakeneye ariko abantu ndabakeneye mu bwa urazi biragoye umuntu n'umuntu umuntu kuko ashaka kuzogufasha umwaka umwe 2 3 4 5 mugabo kugira azoshikana imyaka 10 15 20 karagufasha biba bigoye nawe n'umuntu kabisa ahantu ibyo gakora nyene urumva jewe ngumana bwabwo bw'ubuzima ati eske nyamuro musi yampaye igihombo yambaje yampaye 2000 yampaye 5000 yampaye 10000 akabimpa ivyo mbege jo ni yabinyine je rumva ivyo bintu ego ni kurondera hasi ico gihombo muga harimo n'ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazo kabisa ego bavuga ejo ni Imana nimenya ejo h'umuntu ariko nyene nk'umuntu nyene umuntu yamafisa ka muntu nikabura kabisa ego rero niyo ntumbero rero jewe nafashe kuko biragoye wow gogo navuga yuko ji wa mbere igitangaza siku ya kwanza nakuona tulikuwa tunaongea kusimu tuko tubona kuri telefone navuga yuko naragize amakenga ndavuga ati gogo bigenda gute telefone ikoresha gute telefone ho kwa abantu benshi bagukurikirana batari bazi ko nasanzwe gukoresha telefone je telefone ndayikoresha iyo bitagoranye erazi ko bigenda gute dusigurire kuri ico kintu
Yego iyo bitagoranye nkagira ndashobora kwandika message nkoresheje application yitwa Talkback. Yego ndashobora umva ni imwe mu application okay nyandikiye message en écrit iransomera cyangwa je ndiko ndandika iransomera ivyo nanditse. Umva bisaba ko ubu uziga clavier soit azerti cyangwa QWERTY. Kuko navuga yuko turi kumwe nagerageje kukwihweza ukungene ugenda uramanura buke ukumviriza. None ijya application abantu benshi navuga yuko kuri bamwe kuri twebwe tutari tuzi kwikora. Dusobanurire ko hakumbura rero nabandi basanzwe bafise umuga nk'ubwo bw'iwabo babifuza gukoresha telefone. Okay, bisanzwe ijya application iri nkoni yiga ko urabona telefone shaka gukoresha umuntu unatabona ni nakantu basetingamo kugira ngo jewe nkaje ndayitoye kugira ngo nifashe gukoresha kabisa. Fate ari umuntu rero ugomba ayitore kugira ngo ayikoreshe nawe afise ahana akora kacivamwo. Bon ni tubuto tubiri turya twamuri na plus bafite ndirari kabisa. Nitwa afite ndaduvuye mana wakayikoresha ubona. Hama adusubijemo hama naje nkashobora kuyikoresha nuko rero telefone nyikoresha kabisa. Abakunzi ba Step Media navuga yuko nabakwihariya ndabazana impande yawe kugira ngo bashobore kumenya byinshi byo kuye kuri Gogo. Navuga yuko naratangaye kumva yuko mufise na groupe yiwanyu muhuriramwe n'abandi. Navuga yuko nimwikengereye mwaravuze ati natwe turabana kubera iki tutobaho nk'abandi. Yego groupe irahari. Yego groupe irahari kiretse yuko urabizi ko hari abantu ha murontoronto kabisa. Kiretse rumwe groupe irahari. Yego Gogo uratse ngira ntegura ikiganiro mwese iyo muva mukagira muze mu nkundi. Siribaza ko boza harimo afite imitima mibi, hari abavugana, hari abanzigo, hariho sinzi mugasi bose. Mugabishi harimo abokwemera. Bishitse ico kiganiro tukagitegura muzodukunda. Ushaka groupe afite ubumuga nka mwese muze muri hamwe kuko abantu benshi barifuza kubona muri kumwe muri hamwe. Bon nibaza ko nibikenera bizokunda kabisa. Gogo novuga yuko hari abantu usanga bafunze imitwe. Hari umuntu ushaka kubwira ati ngo tuje gukora ikiganiro akakubwira izindi bintu vyiwe nyene. Yego ndabitahura. Cyangwa akaca yibaza ko jewe ngira ari deal safi. Gogo bimwe mu bintu navuga yuko byantangagije cyane. Hari hano twageze uzurambira ngo tugeze ngaha kubera iki waramaze kubafata ku mutwe. Ego inzira yose bisanzwe ahantu wicaye uraza hariho ni hafi nyambavu y'inzu kabisa. Ndakubwira yuko ibintu byamaze gukomera. Gogo navuga yuko ubutumwa kuri bamwe navuga yuko musangiye sinovuga sinzi ko nabicishije muri langage nziza musangiye ubumuga bamaze kwikengera bumva umenga nabonyene ntiboshobora bimwe mu bikorwa bashoboye kutubwira aho ukora muhira ukoropa uguteka uruvoma. Arano baca barera amaboko bakumva umenga nta kintu bagishoboye. Akajambo kamwe kuri bani barabegitse babo yari tuno basabiri bani barabegitse. Hari umuntu amaze kubona yuko amaze gufatwa n'ubwo bumuga ufise aca yumva umengo ntaca ashoboye ntaca ari ico. Mugabo rumwe mu bigemero uvuga yuko usa nk'abaserukiye biko gukora runaka niyo mpamvu nashoboye kwegera ndabaserukira. Kubera je no newcomer ndigushasha muri no game. Hari ababivukanye yaje bakondane rero umva no ariko nta kibazo novuga yuko bimwe mu bintu novuga yuko byadutangaje. Urumwe mu urakoropa urateka uravoma. Navuze ko nza kubacishiriza amasanamu. Kandi baza ko urumva jewe ivyo navyigishije ni muri imyaka 8. Jema ndakwije imyaka 8 ntabona. Ako muri imyaka 8 hari abandi bakondane bayivukanye je ndi munyukamo muri no game. Gogo bimwe mu bintu novuga yuko ngo nta mukuru abura bukuru kandi ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuze. So nibaza ko umwe wese arazica kinini cyarondera. Gogo je ngerageje kuraba urumwe mu bantu uvuga yuko urananezerewe waramaze kwiyakira aho na problem na moto. Yo no problem. I don't want bagiye tufasi ko ukianguka bagiye tufasi mo ahubwo twege ngira nti tuza abantu baduha motivation kabisa ibyo tugomba kugeraho. Tuza abantu baduha motivation ibyo tugomba kugeraho kandi nibaza ko hamwe n'Imana kandi tugirane n'urukundo tuzobigeraho. No problem. Gogo navuga yuko ari abantu benshi bamaze kugirwa n'ubwo bumuga siko baca bikengera ko hari n'abantu badashobora kubaha akazi bakavuga ati deja wowe umeze gucyo
urabona yuko hari ibintu woshobora canke hari ibintu utoshobora egari abantu bavuga ati none afise ubumuga yo je nka je urabona je nageze kugira gukora kuri TV raho warabaye umenyesha makuru nabikumbuka tupige introduction afiko giswa tupige introduction my name is Gogo Gogo arindira gato abakunzi ba Step Media Gogo atubwiye yuko yanakoze umwuga w'umenyesha makuru agira dukubite introduction ama introduction arakora ico twagiye Gogo tupe vibe. Okay, hello guys, somebody wherever you are, this is Gogo Gloria Rindira gato yabyibagiye abakunzi ba Step Media nigiye kimera gute utabikora bon aciye imyaka nka presentation amaze kuyibagira naje maze ukwezi kumwe presentation iranje acabyibuka. Hello guys, aba mumeze neza wherever you are, ndabaramukije cyane kabisa. Huyu ni Gogo Gloria encore aka Mrs Vibe kabisa. Iyi muri ko ni Steps Media kusaba bagare kwikwikana utagira sabon yigira ugire comment share byose ubigire. Wow, see guy we go on. Okay, bakunzi ba Step Media, I like this ni Gogo Gloria umwe mu bantu uvuga yuko afise impano zigiye zitandukanye mugerageje kumumva presentation wanje ni wiwe sinegera brem nta mukuru abura mukuru we Gogo nakubana ni kubarisha. Hallelujah kabisa. Gogo merci sana kwanza kubwo kuduha ikiganiro. Okay, thank you too kabisa. Nigiye kine abakunzi ba Step Media batari bakubona ariko ejo canke hirya ejo barashobora kandi kutubwira ati ubu rero ubu baraba turashaka mudukorere vlog tugende kuri plage du enjoying tufurahi tukure vibe. Uzotwemerera Gogo cyane gose ntibabonye ko n'imirimo ndayitabura kabisa. Ariko byose bayibone bana ba momoye ko mimi nimechoka mama yake. Lakini Gogo hari umumama wundi twigeze gukorana ikiganiro yambwiye yuko akenshi ubwo bumuga bukimufata harabayeho umuntu umugabo wiwe yaramurondereye umuntu aza barajana kugira ngo amuhemba mugabo birigwane ahashaka kuja bajana. Gogo nawe byifashe gute uwo muntu arari cyangwa yashaka kubana? Bon, le problème c'est quoi na bwana ani momo mugabo urakenera umuntu uvuga ati hakeneye ko njana azunguma iruhande tugume tujana. Jewe uwimajewe uwo imani izanye uwo mwanya niyo mbona ko imana yashatse ko tujana kabisa. Yes, bakunzi ba Step Media yari kagasore kishima kagasore kayizegiwe n'Imana uno musinari kumwe na Gogo Gloria aka Mrs Vibe. Twari wabo ahantu bita mu Gwezi, ukisikia mwingine ni fake. Twari wabo mu Gwezi na hano vuga yuko nuko mwabiravye byatugoye ubu tuvugana no vuga yuko turi 13h ubu turi 13h mbe hajya navuga yuko amasasa nkaya tujanye niwe mu bintu vuga yuko Gogo yashoboye kuvuga kuri Step Media uno musa twamwigereye kugira ngo ashobore kuduha umuco kuri ivyo benshi mwabyemeye benshi mwabitahuye ariko ikindi ndakubwira making ashobora kwagiza subscribe kino ndakubwira back na mimi nitafurahi sana. Okay,